Abana b'Imana rero turacyabandanya kuzirikana ya zaburi y'ijana twayihagaritse tukiri ku karongo ka gatatu turiko turaraba ingene Imana ariyo yaturemye. Rero reka tubandanye kubera nta mpamvu yo kwihutisha ijambo ry'Imana. Ni byiza ko tugenda buke buke kugira turitahure. Rero iyi zaburi y'ijana twabonye umutwe w'ijambo uravuga ngo gukengurukira Imana. None rero twari ku karongo ka gatatu, reka tugasubiremo kandi nimumenye ko Umukama ari we Mana, ngo tumenye ko Umukama ari we Mana. Niwe yaturemye, si twebwe twiremye. Imana niyo yaturemye, si twe twiremye. Niyo mpamvu twabonye ijya video, niyo mpamvu n'ubu tubandanya kuyiraba kugira twige uko dukwiye kuba Imana. Turi igihungu ciwe n'ubusho bw'jcibare ciwe. Turi ubusho bw'Imana, turi ikibare cy'Imana. Abantu baremwa n'amamashini ntabwo ari abana b'Imana. Mu by'ukuri aba bana baremwe cyangwa aba bantu bariko barahingurwa muri ubu buryo ntabwo bafise umugabane mu bana b'Imana, kubera Imana ntibazi. Imana ntibazi. Ababyeyi hariho ababyeyi, hariho abantu b'umutima sinzi, Imana imbabarire, sinzi n'ukuntu jeno bivuga, bizi Imana yo irabona uko ikwibazi. Umuntu aragiye afashe imbuto ziwe arazigurishije, atanze imbuto ziwe. Izo mbuto ziwe nyuma zitanze, umuntu akeneye umwana azoza kugura izo mbuto. Rero turacyabandanya kubizirikana, azoza kugura izo mbuto. Uwo yatanze izo mbuto ziwe ntazi izo mbuto ziwe zigiye hehe, ntazi ubuzozigura zoba ameze gute. Ni ibintu biteye akoba abana b'Imana. Uti kubera iki? Ubu aba bantu uriko urakurikirana iyo video, kubazi icyongereza ndibaza baratahuye, ariko kubatari kuri YouTube batazi n'icyongereza, ibaze wowe uragiye kwaba bantu bo baya mamashini, uragiye kubisanzwe aba bana kuza gukoresha aba bana n'amafaranga, ariko kandi bigira agaciro kanasumbye kuba afise amahera menshi, kubera ufise amahera kwiye menshi nyene baguciye uratanga amahera. Uwe ukavuga umwana uko ushaka. Nimba ushaka ko azoba umwana w'ubwenge bwinshi bazomugukorera, nimba ushaka kwaba umwana w'ibiguvu byinshi bazomugukorera. Nimba mu muryango wanyu hariho waragwaye diabete, hariho wagwaye kazi, ibyo byose barabikuramo bakaguhereza, mbese bagashira mu mashini izo mbuto zatoranijwe, kumbure bongeyemo n'ibindi bintu byo kuziha kugira zigire strong, zikomere gusumba izavuye muri wewe cyangwa izavuye mu mugabo n'umugore. Hanyuma kandi umwana nimba ukeneye w'amaso nk'ayakayabu uzobivuga, ukeneye umwembamba cyangwa ubyibushye, mbese wowe nyene ni wowe wo kuvuga uko ushaka umwana wawe uko azoba ameze. Hanyuma kandi muragenda mubona ko hariho aba usanga umwirabure n'umuzungu batoranye. Abo rero bariko baramamaza iryo shirahamwe, si uko bajya tubona abo baba birimo neza, ariko kandi ko barinze bemera no kuza kubyamamaza n'abakorana nabo n'abakora mwari rya shirahamwe. Urabona ko barerekana uko umuntu nyimba bamaze kumushirira uwo mwana muri mu mashini, no kuri telefone azoraba uko umwana wiwe ari karakura. Abana b'Imana, ibi bintu bya tekinoloji bigiye gusiga isigeze kure, bigiye gutuma
mbese ngira Yezu ni agiye kwihuta kuza, ariko tugira Imana ko Yezu yatwemereye ko azoza kutujyana ahandi ho iyo bitabibyo. Yataba Yezu yaramenye amaraso ku musaraba kugira tubeho abamwizera, nukuri Imana yari yigeze aho yotsemba isi ikayitsemba neza neza, kuko nyimba uyu muntu atagiye muri ibi byaha byo kuza kurondera aba bana muri mashini, yagiye mu butinganyi. Nyimba atagiye mu butinganyi, yagiye muri bamwe baza gusaba amahera ikuzimu. Nyimba atagiye muri byo by'amahera y'ikuzimu, yabaye umupfumu wo kubesha. Nyimba atabaye umupfumu wo kubesha abantu ngo abajye twabo, yabaye noneho umupfumu wo mu rusengero, babandi bo basigaye bafonda amadini y'ubujyajya babeshabesha abantu bose. Rero benshi bari mu bintu byo gufyitiririza kurondera amahera. Ubu uni ese nitange kwa karorero, oya mu by'ukuri Jesse noza gukora y'akazi. Ubu hariho abantu bamuhaye akazi muri iki gishirahamwe cya Life, yo kwiruka neza avuga ati ndosa akazi kanyaye, hajya harahemba. Atora abakora umukristo canke atokumva ati nyamara ibi bintu Imana ntibyemera. Abenshi bovuga ati sije mbonye akazi, ariko mu by'ukuri saba bikorana uzopfata byihanya zogihanirwa, kuko ni gutuka mutima mweranda. Uri kuracyoza mutima mweranda w'Imana za mu bantu canke yaje ku bantu, akabahumekera mu mwuka w'Imana muzima kugira abantu bagira ubuzima buvuye ku Mana. None uyu mwana ariko arakurira muri iyi mashini, avukiye muri iyi mashini, afise ubuzima nk'ubw'umuntu yavuye ku Mana. Imana niyo irema ibimuga, Imana niyo irema abakomeye, Imana niyo igira abatunzi n'abakene. Imana ibyo byose bibitse, iyo bivuye ku Mana tubyakire. Kuko barabajije Yezu ati mbega Yezu ujya muntu yavutse nk'impumyi, yavutse ari impumyi, ni kubera ababyeyi biwe bacumuye canke ni kubera we yacumuye? Yezu yavuze ati si ababyeyi biwe bacumuye, n'ujya ntiyacumuye, ariko ni kubera Imana, kugira Imana yihesha icyubahiro muri byose. None umuntu afise amafaranga aragenda agatekereka umuntu ngaho neza, akababwira ati mu mukono. Bana b'Imana murumva ko ibyo bintu Imana ibyemera kwe? Mwarabonye hariho uvuza agakembe, n'imbaraga kembe hajya bakwereka, kuko iyo umwana ari mu nda, nawe mubyeyi cyangwa naho yoba ari papa w'umwana, iyo mama w'umwana yishimye n'umwana mu nda arishima, akanezerwa, wakora ukumva ko umwana anezerewe, cyangwa ukumva umwana arasinziriye neza aritekerereje. Hari igihe umwana basinziriye mu nda ukumva ntariko arikakaza kubera arasinziriye, ariko iyo yikanguye urumva ingene yigorora, urumva ingene akina mu nda, umwana akanezerwa. Rero niyo umwana uri kuraririmba uri umubyeyi, urumva ko umwana ijwi ryamushikiriye, nawe ariko aranezerwa no kuririmba, n'ukuntu mama wiwe ariko araririmba. Nyimba umwana uri kuramucurarangira cyangwa uri kuravuza iradiyo, mwakazi kikaryohereye, umwana arabyumva. Wowe uri mama w'umwana urabyumva, ushaka kumvisha na papa wiwe cyangwa kumvisha n'abandi bana. Jeyo n'abafise inda, narabwira umwana, wumviriza umwana mu nda, ngo umva ngo karagiye hano, ngo yongo ibintu nk'ibi. Hanyuma ibi byuma by'abazungu cyangwa se aya makompiyuta, iyo umubyeyi afise inda aragenda kwa muganga, ibyo byabyo ntawo bipinga cyane gukurikirana umwana mu nda, ingene ubuzima bw'umwana buriko buragenda neza. Hanyuma umwana buriya jewe nawe aragenda, barabavuga ngo umwana ngo ntajya, ngo cyangwa umwana ngo akanuye mu nda ngo acavuka, sinzi ukuntu barabavuga ibintu. Ariko umwana kuva ku mezi ane, ku mezi ane cyangwa ku mezi ane,
umwana aratamira intoke mu kanwa konga intoke akanywa amazi yo muri mama wiwe y'imbere mu ngobyi yiwe ukabona neza uko umwana yishimye n'ukuntu biba bimeze. Ariko bana b'Imana, uyu mwana uri kuraraba ibyuma barakwereka ingene umwana bijya byo kunyara canke se nyimba kunya umwana ingene bimupfamo n'icyuma kibyakira n'ingene kandi kibihingura kikabigarukana. Urumva uwo mwana agaburirwa n'ibintu ibintu byabo baganga canke se byabo ba life bakora. Ntabwo ari umwana ariko arumva ujya munezero wa mama wiwe, kuko umuvyeyi iyo yibungenze, iyo hageze mu mezi 6 gutyo indwi, amabere uranakanya hakaza amabere. None ko biri kose wowe mama wiwe amabere azoza kweri kandi utari kurosa umwana? Ahubwo jewe hari ikindi nibaza, mugabo gusa barerekana ko umwana ushobora kuzoza uramwumva cyangwa uzoza uramuraba no muhiri wawe ukoresheje telefone, ibintu nk'ibyo. Kandi abafise amahera barashobora kuguhana kiya cyuma canke ijyanda nyene ukajana muhiri wawe. Ngira mwarabonye hariho n'ahantu mu rugo rw'umuntu babundikiriye nyama canke babyikorera, bisigura ko nyimba baraguze icyo kimashini umwana batunganiriza, hanyuma amaze imyaka 2 canke 3 bashatse kugira ubundi bamukore. Ariko bana b'Imana, ntabwo ari ibintu bivuye ku Mana. Bana b'Imana, ntabwo ari ibintu bivuye ku Mana gusa. Imbuto z'umuntu z'umugore n'umugabo ziri muri twebwe twaremwe n'Imana. Bazidukuyemo canke bazikuye muri bajya abantu, bagiye kuzibumbabumbira muri ibyo bintu byabo. Ariko mwumve ko ntabwo Imana ariyo yavuze genda mu bigenzo. Ntabwo Imana ibishigikiye na bukeruke, nta na bukeruke. Nta mwana avuka muri ubwo buryo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo ari byo kweri, ntabwo uwo mwana. Kandi uyo mwana, bana b'Imana, reka ndababwire, hari igihe umwana abura ababyeyi canke umwana bakamuta agatogwa n'abahita, umwana bakabimuhisha. Ariko amaze nko gukura, iyo yatowe n'ababyeyi b'abanyamahoro bakageraho, kuko je ndazi ndafise abagenzi bagiye babaho. Ndafise umukobwa ari aho w'umugenzi, ababyeyi biwe bapfuye akiri muto cyane, hanyuma atogwa n'ababyeyi b'umutima baramwirerera, akurana n'abandi bana b'uwo mubyeyi yagiye arabyara. Ariko nta n'umwe yamenya ko uwo mwana atari uw'abo bantu. Uwo mwana ntiyigera amenya ko atari uw'abo bantu. Amaze kugera mu mwaka w'8 cyangwa mu w'9, ndumva yarambwiye mu w'8, hagati y'u'8 n'u'9, sinzi ikintu yapfuye n'umukozi yakora muri urwo rugo. Amubwira ngo uriparata ukirata, mwe wari uzi ko abatari n'ababyeyi bawe ngo ntuba wirata nk'uko. Nyuma yarakurikiranye ababyeyi bawe. Nyuma rero yarababaye, hanyuma arakomeza arakurikirana uwo mubaba bamureze, ati nakambwiye uko akigumura nyene, ati nimumbwire. Nyuma uwo ababyeyi baramwicarika, abo babyeyi bamureze baramubwira ati urazi mama wawe yapfuye ukiri umwana mutoya cyane, ababyeyi bawe bapfuye ukiri uruhinja, twaragurenze nk'ababyeyi bacu, kuki mutabimenyesheje? Twase kubikubwira kubera ko wagirikira umwana, twari twarashatse ubanze wige tukubembereze mpaka uzobimenya uko wakuze.
yarababaye kuva icyo gihe ngo aja ku ishuri ntavugane n'abandi bana, atangura no kuza aragwana n'abandi atabihorana kubera agahinda ko kumva ko atababyeyi afise, yarazi ko arababyeyi biwe. Urumva rero ntabwo umwana yavukiye mu mamashini atabaye mu nda ya mama wiwe azomenya ko yavukiye muri ayo mamashini, azigera yumva mu by'ukuri ko ari ababyeyi biwe canke ko afise ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Harimo igikomere n'igisebe kizomubamwo imyaka yiwe yo gupfa kwiwe, kandi niyanarangiza azorangiza nabi canke se azoca bikihebe, kuko hariho abo maze kumva amastori yabo bavukiye muri ibyo bintu, kuko ibi bintu byatanguye kera. Ubu twabonye bavuga ko bimaze imyaka 70 bariko barabigerageza. Rero hariho abamaze kuvuka mu bwo buryo, ariko ubu unye muri iyi minsi bari mu kampanye yo kubyamamaza kugira uwo ari we wese abyiyumvemo, yumve ko yoza kubyarira muri ayo mamashini atarinze kugira iki, atarinze guhangayika. Ibi rero bizofasha bajya bitwa abageyi kuza kugura imbuto bakabyara uwo mwana. Murabe ingene isi igenda ironona abantu. Barabanje ibintu by'abageyi canke abitwa batinganyi, barabanje abantu bamwe bakagumuka, ariko barabitwara buke buke. Ubu byaremeye mu isi yose, n'ibihugu bike bitabishigikiye. Raba ukuntu mu isi ariko harabimpindagurika z'ibintu bidasanzwe, ariko nuko icyo nzi cyo ku bantu twizera, tuzi neza ko Yesu ari hafi kujana biwe, kuko ibintu bitera bibiba bibi gusumba. Umuntu yagize mariage n'imbwa canke n'igikoko icyo ari cyo cyose, azoza guhiga umwana abigenjeje nk'uko. Bana b'Imana, turaba hisigeze, turabe n'ukwemera kwacu aho guhagaze. Duhagarare neza mu kwemera, tureke kujana na siyasi, tureke kujana n'aba n'ibi bintu by'isi bipfuye byonona abantu, biri konona abantu. Reka tubandanye n'izaburi rero, tujye ku karongo ka 4 karavuga ngo injire mu marembo yiwe mukenguruka, injire mu marembo y'Umukama dukenguruka. Aba bantu bakozwe mu buryo bazokwinjira mu marembo y'Umukama bakenguruka. Bakenguruka iki? Bazoba bakenguruka Kirimana ngo niyo yabaremye. Mwinjire mu birimba byiwe mubyina, twinjira mu birimba by'Imana tubyina. Mumushemaze muhezagira izina ryiwe, ngo dushemaze Imana duhezagira izina ry'Imana. Aba bantu bagutse mu buryo bazinjira bashemagiza izina ry'Imana. Ni Imana yabaremye. Bazoba bavuga iki? Abana baba bose babarenganye ngaha mu isi, hari abana batamenya ubabwiye Imana, batakumva, kuko bazi ko Imana yabo ni papa na mama yisanze yibere mu ma etage no mu mahoro atangorana afise. Rero iyo ashatse araza, kwanza sinzi n'ukuntu noronka ndabisigura. Benshi mu bakize usanga ibyo gusenga ntacyo bibabwiye, bazi ko ubuzima bwabo ari ubwo nyene bwo kuba mu maraha y'ibyo y'umunezero wo mu isi w'amafaranga. None aba batigeze bavuka nk'uko abandi bana bavuka, bazokubaha Imana gute? Bazokura mu mutwe yabo bazi ko ni siyasi. Kuko hariho umwe numvise ariko aravuga ko umubiri wiwe wari nyimba yari yarapfuye, nyuma dine yiwe bashize mu wundi mubiri. Noteba kubisigura nzobivuga ikindi gihe, ariko twumve ko
twumve ko isi iriko irajyana abantu ahantu habi cyane ku buryo dusamaye twosanga twese twaridutse. Dusenge dusaba Imana abantu benshi batahure ko ibintu siyanse irimo atari byiza. Gatanu, nkako umukama ni mwiza. Umukama ni mwiza. Umukama ni mwiza, niwe yaturemye, niwe yatubumbabumbye. Tureke hangira ibintu bitagira kepfo cya ruguru, kandi dufise Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiriko byose. Ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose. Ubuntu bw'Imana ni ubw'imyaka yose kubemera Imana, kuko abari muri ibyo ntabwo bafise ubuntu bw'Imana. Ntabwo ubuntu bw'Imana buzona bajako, nta nubwo umuntu yavutse mu bwo buryo azokwigera ntaho yanditswe kwe, kuko Imana ntimuzi pe, ntimuzi. Ubudahemuka bw'Imana bwamaho ku bantu babyawe n'uko Imana ishaka, babyawe n'umugore n'umugabo nk'uko Imana yabishatse, kuko iyaba Imana yari gukora ibintu yemera ibi bintu abantu bariko barakora, Yesu ntaba yaragiye mu nda ya Bikira Mariya ngo amare y'amezi 9. Bikira Mariya ntaba yarateye igisi, oya. None se nyimba Bikira Mariya yaravyaye nk'abandi badamu agatera igise, canke Eva akatwara inda agatera igise, kubera iki umuntu ariko aratinya gutera igise? Uko biri kose naho uwo muntu azosaba imbabazi Imana, sinibaza Imana singiye kwinjirira Imana, ariko hariho imanza nawe wumva ko zizogora Yesu Kristo, ariko kandi ntizizonamugora, kuko ntizizomugora nyene kubera abanyene baba bariko baricira imanza. Hariho abantu bazicira neza. Uko imbyaro zigenda zirakurikirana, turi ku karongo ka 5 tumarira, reka tugasubireko. Nkako umukama ni mwiza, haleluya, ni mwiza. Ubuntu bwiwe ni ubw'imyaka yose, haleluya, kubamwemera. Ubudahemuka bwiwe bwamaho kubamwemera. Uko imbyaro zigenda zirakurikirana, rero imbyaro zigenda zirakurikirana abana b'Imana. None n'imbyaro zo mu mamashini kwere, nimumbwire namwe mukuru, isigeze kure, isigeze habi, isigeze aharindimuka. Wa wundi ngo isi yameze amenyo, ngo yameze yera, oya ntabwo isi yameze amenyo yera, oya yameze yirabura, ntabwo yameze yera. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Bana b'Imana rero, ndizera ko n'amaburiburi ibi bintu rero twararushijeho kubitahura. Ego uko nibaza nagerageje gusiga. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year.
Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. Ectolife improves your bonding experience with your baby. Thanks to a 360 degrees camera that's fitted inside your baby's growth pod, you can use your virtual reality headset to explore what it's like to be in your baby's place. See what they see and hear what they hear. Using a wireless haptic suit connected to your baby's growth pod, you will be able to sense their kicks in the womb and share this experience with your friends and family members. With Ectolife, your baby will receive the best nutrients that can support their growth. Each group of pods is connected to 2 central bioreactors. The first bioreactor contains nutrients and oxygen, which are supplied to your baby through an artificial umbilical cord. This bioreactor also contains a liquid solution that serves as the amniotic fluid that surrounds babies in the mother's uterus. It's rich of vital hormones, growth factors, and antibodies that sustain your baby's growth and development. Thanks to a system controlled by artificial intelligence, each baby receives custom nutrients tailored to their needs. The second bioreactor is designed to eliminate any waste products produced by the babies. The artificial umbilical cord helps the babies to release their waste products into the second bioreactor. With the help of a delicate layer of engineered enzymes, the second bioreactor can then recycle waste products and turn them back into useful nutrients. This way, the facility ensures a steady and sustainable supply of fresh nutrients to your baby. With Ectolife, miscarriage and low sperm count are a thing of the past. Prior to placing the fertilized embryo of your baby inside the growth pod, in vitro fertilization is used to create and select the most viable and genetically superior embryo, giving your baby a chance to develop without any biological hurdles. And if you want your baby to stand out and have a brighter future, our Elite Package offers you the opportunity to genetically engineer the embryo before implanting it into the artificial womb. Thanks to CRISPR-Cas9 gene editing tool, you can edit any trait of your baby through a wide range of over 300 genes. By genetically engineering a set of genes, the Elite Package allows you to customize your baby's eye color, hair color, skin tone, physical strength, height, and level of intelligence. It also allows you to fix any inherited genetic diseases that are part of your family history so that your baby and their offspring will live a healthy, comfortable life free of genetic diseases. Say goodbye to the pain of childbirth and birth-related muscle contractions. Ectolife provides you a safe, pain-free alternative that helps you deliver your baby without stress.
The delivery process is smooth, convenient, and can be done with just a push of a button. After discharging the amniotic fluid from the artificial womb, you will be able to easily remove your baby from the growth pod. Everything is perfectly designed so you and your partner can enjoy the delivery process. To ensure full transparency, our post-delivery free DNA paternity test helps you confirm the genetic identity of your baby so you can return home knowing that your baby is genetically yours. You don't have to worry about power cuts or carbon footprint. Ectolife uses highly efficient, clean, renewable energy consisting of solar and wind power. The highly advanced pods operate with minimal energy needs, making it easy for your baby to make it to full term without any complications. And for those who want a more convenient solution, Ectolife is made accessible so your life can be easier. Thanks to our miniaturized bioreactors and long-lasting batteries, you can use Ectolife growth pods at the comfort of your home, allowing you to incubate your baby in your building without the need to visit our factory. By owning your special growth pod, you will have the ability to build a happy family, one baby at a time, away from any birth complications. The concept of Ectolife facility was designed by biotechnologist and science communicator Hashim Al-Ghaili. It relies on groundbreaking research work that has been conducted by scientists and engineers since 1950s. Tired of waiting for a response from an adoption agency? Unable to find a suitable surrogate mother? Worried about pregnancy complications? Worry no more, because Ectolife got you covered. Ectolife, reinventing evolution.